Kuwa gatanu heze itariki 19 Nyakanga umwaka wa 2025 ikigo kijeje kwegeranya amakuru n'amatagisi OBR cyarakiriye abashingamateka b'abarundi basanzwe basasa mu nama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EALA. Abo bashingamateka bari bagizwe na Momamo Karerwa ari nawe yari abarongoye, Victor Burikukiye na Gorete Bigirimana. Intumbero y'uko rugendo yari yo kumenya amafaranga Burundi bwabwinjiza avuye mu butare bw'imbwa hanyuma bugashoka hanze. Muti kubera iki baje bagana ico gisata gusa? Mbehoho igisata c'ubutare mu Burundi kivuze iki? Nkuko tubisanga mu cegeranyo c'imbonoka zoza ya 2040 2060 ngo iki gisata cyamagize imyaka itari mike gifatwa mineneko. Ngo Uburundi busanzwe butunze ubutare butandukanye cyane cyane inzahabu, coltan, terre, nickel n'ubundi. Yamara ngo mu myaka iheze kubera ibikorwa byo kubwimba bitaba mu muco ngo hakurikizwa amategeko canke bwimbwe mu buryo bugezweho ni bimwe mu byatumye iki gisata kidatera imbere mu buryo buboneka. Ikijegeranyo c'imbonoka zoza nyene kibandanya cerekana ko igisata c'ubutare ariyo nkingi ikomeye igihugu kizishimikiza mu bikorwa byo kubaka amabarabara n'izindi nyubako rusange, kugwiza ubuzi ndetse no kwikomeza mu bijanye n'ubutunzi. Hano ijambo ngenderwako ni ubutare bw'u Burundi butegerezwa gutungisha abarundi. Gushika uyu munsi none ubutare bwabwinjiza gute? Naho amashirahamwe atari make yo mu gisata cyo gucukura ubutare ari ku kivi, umusaruro wayo ntushemeye cyane. Twishimikije ibiharuro mu mwaka w'amafaranga wa 2023 ushira wa 2024, amakori yari yitezwe kuva mu gisata cy'ubutare gusa yaharurwa mu miliyari 26 z'amafaranga y'amarundi. Ibi biharuro byashikirijwe na Audace Niyonzima yahoze ari umushikiranganje w'ikigega ca leta imbere y'abashingamateka muri Kigarama 2024. Ico gihe uyu mutegetsi yamenyesheje ko imiliyari bizababa 6 gusa arizo zashitse mu kigega ca leta, no kuvuga ibice 24% by'amafaranga yari yitezwe. Ibanki nkuru y'igihugu BRB mu biharuro vyayo imenyesha ko iki gisata giterera ibice 4% muri PIB y'igihugu. BRB ivuga ko kuba uyu musaruro ugaragara nk'udashemeye biterwa nuko hari ubutare bugishoka mu kinyegero budaharuwe. Hari umuhinga yaganiriye n'ikinyamakuru Iwacu kubijanye n'igisata c'ubutare. Yavuze ko gushika uyu munsi ubutare bw'u Burundi budatanga umusaruro ushemeye. Ngo kugira ubutare bube inkingi ikomeye y'ubutunzi bw'u Burundi, uyu muhinga hari ivyo yahimirije. Ubwa mbere ngo nuko hogwanywa bimwe biboneka urudandazo rwa magendo rwabo. Ngo no kuba iki gisata kitari ku buhinga bwa none ni bimwe mu bituma haba uruhombo ku mwimbo. Uyu muhinga yasozereye avuga ko no kuba mu gihugu atamazu ahingura ubwo butare ahagwiriye biri mu bituma ivyunguka bitisuka ku rugero rwiza. Iki gisata c'ubutare rero kuva mu mwaka wa 2021 cyarasubiwemwo na leta mu guhagarika no gusubira mu musezerano amashirahamwe gucukura ubutare. Imvo kwari kugira hacungerwe vyoroshe uburyo bwose buva muri ico gisata no kugwanya ababwimba batabifitiye uburenganzira.